Amahoro neza guys. Muri kino cigwa tugomba bwa mbere turabe aho ma variable ashikira muri ordinateur. Donc kubijanye na stockage. OK? Ufate nk'ubu exemple dufise variable ya type entier a tuyihereje 2. Bega iyi variable izoshika hehe? Imisi yose variable ugize déclaration ya variable ishikira muri mémoire yitwa RAM. OK? Fate nk'ubu ya a ayishikiye ibifise valeur 2. Hama kuri no variable type entier tubona neza yuko ifise valeur 2. Igikurikira nuko bwa mbere dutegerezwa kumenya capacité ikintu gitwara, kuko iyo ukoze ikintu ukagikora ugize ama variable menshi kirashobora kugira ingaruka mbi kuri ordinateur cyangwa kuri telefone mu gihe kiremereye. Kuma entier int dufise catégorie zibiri. OK, hariho unsigned akaba na signed. Unsigned isanzwe variable aba ari positif gusa, hanyuma signed iba ari positif canke negatif. Par défaut, donc isanzwe naho togira nk'iyi inye entier yacu iri signed naho tokwandika. Mugabo iyo yise unsigned bica vyerekana yuko izoba iri positif. Iyo entier yihereje valeur iri negatif icitanga erreur. Kuma float dufise catégorie zibiri naho nyene, mugabo hoho urashaka kugira donc nkuko twabibonye kuma flottant urashaka kugira float double. Kuri amantu zene nayo nyene urashaka kugira naho nyene unsigned na signed, gusa ngaha anye kuri double hoho urashaka kuyihanda ikaba niniya. Par exemple nk'ubu dushaka gustoka ama information muri bank urashaka kugira long double. Kuma caractère naho nyene nico kimwe, signed na unsigned. Ngaho tubisubiyeho kuri ntuza kuri ham unité de mesure dushobora gufatiraho, turazi neza yuko unité de mesure y'amadonnées ni bit. Ikintu cyose uzoshira muri ntuzenya muri telefone canke muri ordi kiri muri bit, niyo unité de mesure dukoresha. Gusa kuma variable bakunda gukoresha octet. Octet bisobanura yuko ari 8 bit. Kuma entier int ishobora kugira gustoka donc 2 octets canke 4 octets. Sobanura ma bit ngaha azoba ari 2 fois 8 donc 16 bit. Naho azoba ari 32. OK, hama kuma caractère yoyo istoka un octet donc 8 bits. Kuma flottant donc ma flottant dufise type zibiri, hariho float kyatuzi yo onye float yokipa 4 octets sobanura 32 bits. Double yoyo izotwara 8
8 octets, donc 64 bits. Hanyuma kuri long double nkuko twabibonye ngaha ikiba 16 octets. Kubera iki turabye ntuzenya amantuze ama octet bizotwara, kubera mu bisanzwe igihe cyose nko par exemple ugize declaration ama variable menshi biba byerekana yuko aho onye uriko urakora ikintu kizoba kiri pesa. Plus ugira declaration plus za stockage izoba ari niniya, kirashobora gufata ama variable ashobora gukokipa ikibanza kinini, ugasanga application yawe canke logiciel yawe uriko urakora iriko iraganda ikirazana ama effet. Kuri iki yinye rero kubijanye na ntuzana stockage c'est très important, ni ikintu gihambaye cyane kugira ngo imisi yose uriko urakora ikintu banza kwanza ufata urupapuro uraha ama variable uzokoresha kugira ngo ntiwandike ama variable menshi. Ahakurikira rero tuzoraba pratiquement kuri ibinye kubijanye na stockage na declaration hamwe no kwestara ama editeur di texte kugira ngo dutangure gukora pratique. Sawa canke nongere kugende. Sawa?